umwanya wiyumvire, ongere wibuke. Fata umwanya wiyumvire, ongere wibuke. Fata umwanya muvyeyi, ongere wibuke. Fata umwanya wiyumvire, ongere wibuke. Yesu yaradupfiriye ku musaraba, Yesu yaradupfiriye ku musaraba. Murakoze, turabahaye kaze kandi kuri ya channel yacu, ya channel yanyu K90 TV, K90 TV. Ya K90 TV turakunze kuza hano tuvuga amajambo atandukanye, eka twibutsanya, eka tuvuga ibyumviro dufise, eka mbere bishobotse tugashobora no kwigishanya. Murazi yuko hari igihe n'abakozi b'Imana bashobora kudutemberera hano ku channel yacu bakaduha ubutumwa, eka tukavaho tuhaza ijambo ry'Imana. Muri kino gihe maze iminsi umengo maze igihe nahagurukiye ikintu kijanye n'urukundo mu bantu. Urukundo mu bantu ni ikintu gikenewe kandi kila muntu wese yipfuza, kandi kuba rumaze gushikaho urukundo usanga bashobora kubana n'abantu benshi batandukanye, na cane cane twebwe tuba mu bihugu bitandukanye, kandi ugasanga tuba mu bihugu abantu tutazi kandi tutanigeze tunabona. Eka mbere hakaba hariho nabo tutigeze twiyumvira yuko twohuye nabo, kandi bamwe ugasanga dusangiye imico, abandi imico iratandukanye, eka n'abandi ugasanga mbere bitwa abakristo, eka mbere n'abandi ugasanga bitwa abapagani. Baba batazi yuko bitwa abapagani, ariko uri umukristo urashobora kuvuga ati uriya muntu ni umupagani, cankwe imigenzo yiwe y'uriya muntu ni umupagani. Rero tugiye kuvuga umupagani cankwe umukristo, tuba tuvuze iki? Tuvuze umukristo ni umuntu w'umukristo by'ukuri kandi azi icatumye aba umukristo, kuko twese turazi yuko umukristo ni umuntu asenga, ni umuntu agenda mu migendere y'Imana ishaka, eka ni umuntu yitaho mu by'Imana, kandi n'umuntu ibyo akora byose atibagira Imana. Ariko hariho abenshi usanga ubukristo bwabo babwitwaramwo ukutariko. Kwitwa umukristo bisigura yuko uri umwana w'Imana, kuko Bibiliya iratubwira yuko hari abana b'Imana, eka kandi hakabaho n'abantu b'Imana. So rero mu gihe umaze kumenya ko uri umukristo, urifuza yuko nawe ushobora kuzana bariya abandi bantu bakaba abakristo, kandi muko uyumvira yuko ugomba kuzana bariya abantu kugira babe abakristo, nuko haba hari ico baba banenze ko ukababonaho akanengo, ukavuga ati iriya migenzo y'abariya abantu ntabwo ari abakristo. Ariko rero kuba umaze kubona yuko imigenzo yabo aba atari abakristo, si kuvuga yuko uba wabaciriye imanza, cankwe uba wipfuje kuvuga ati ugiye kubagiriza ikintu kanaka, kuko nimba wewe udakora iki, uriya urashobora gusanga agikora, canke ugasanga afise impamvu agikora, kandi nawe ukagira impamvu utagikora. Nkuko nama ndabivuga,
akenshi kuganiriza umuntu nibyo byiza kugira ngo umubwire ibyawe hanyuma nawe umubwire ibyawe. Abakristo benshi barakunze kwishiramwo bavuga ati yuko abantu banywa inzoga yuko atari umukristo, ariko akenshi urashobora gusanga bihenda, kuko murazi yuko tuba ku isi kandi nta kintu na kimwe gikorwa hano ku isi kitari muri Bibiliya, kandi akenshi n'ibintu byinshi biba ni ibintu byinshi Imana iba yaravuze yuko bizobaho, canke Bibiliya yarigeze kubivuga ko mu isezerano rishasha canke mu isezerano rya kera. Rero tuvuze ati umukristo ni umuntu akenshi ukunze gusanga yiyita yuko ari umuntu atanywa inzoga, canke yiyita yuko ari umuntu adakora ibyaha. Ariko kuvuga yuko udakora ibyaha nibaza yuko uba wihenze, kuko Bibiliya itubwira yuko nimba wiyumvamwo yuko udakora icyaha uzoba wishe Imana umubeshi. Rero kwita Imana umubeshi ni uko Imana izi yuko twebwe twama twacumuye, kandi ducumura rimwe na rimwe mu bintu tuzi, eka n'ibindi tugacumura tutanabizi. Hariho n'abandi bavuga ati uriya muntu anywa inzoga, aranywa inzoga, ati rero ntabwo ari umukristo. Hariho amashengero amwe yemerera kwa kunywa inzoga, kandi ugasanga unamubwiye ati kunywa inzoga ni icyaha, ntabyemera kuko ashobora no kukwereka aho byanditse. Ashobora no kukubwira ati na Yesu yarahinduye amazi ayahindura vino, kandi tuvuze vino ni inzoga, tuvuze vino ni inzoga canke ibintu bishobora kuguhindura ubwenge. Kandi hakaba hariho n'imirongo myinshi usanga yemera vino, kunywa vino, ati biremereye kunywa vino. Nk'ubu nk'akarorero ndashobora kubabwira nk'ahantu hashobora kuba hemererwa kunywa vino, nubwo bavuga ati vino ni mbi. Tuvuze ati tugende hariya mu Banyefeso, mu Banyefeso 5 ku murongo waho, mu Banyefeso 5 ku murongo waho wa 18 haravuga ati kandi ntimukaboregwe vino irimwo ubuhumbu. Ati kandi ntimukaboregwe vino irimwo ubuhumbu, ariko mwuzure mpwemu, mugirane zaburi n'indirimbo n'amatazirano y'ibya mpwemu. Bisigura yuko bavuze ati ntukaboregwe vino irimwo ubuhumbu, bisigura yuko ntimukaboregwe vino iguteza gukora ubuhumbu. Bisigura yuko ushobora kunywa vino ikaguteza gukora ibindi bintu, ariko wayinyoye ikaguteza gukora ibindi bintu nka wewe ubibonye uravuga ati urya muntu yanyoye ibiyayura mutwe. So tuvuze ibiyayura mutwe rero n'ibintu bishobora kugutesha umurongo wa normal uba usanzwe ubayemwo, bikaza kugukoresha ibintu bishasha kandi biboneka ko ari bibi cyangwa Imana idakunda. Rero kandi tumaze kuraba muri iki gihe cyangwa mbere, kuva na mbere, ibintu bitesha umurongo ntabwo ari vino gusa. Urashobora kurya indya nyinshi zikagutesha umurongo ugasanga byaguhinduye mu mutwe. Urashobora kwicara munsi y'igiti kanaka umwanya munini, kiriya giti kaguhemerako ukaja usanga wamaze kumera nk'uwanyoye vino. Ushobora kugira kurya
indya zikanaguhenda ugasanga zakumereye nabi. Ibyo byose ni ibintu bishobora kuvuga yuko biba byagutesheje umurongo wa normale, bikagwigara nk'uko ivino ishobora kukugira. Bisigura yuko ibiyayuramutwe n'ibintu byinshi. Ibiyayuramutwe n'ibintu icyo ari cyo cyose gishobora kugutesha umurongo, kikakuvana kuri gahunda yawe wagenderaho, ugasanga kikaguteza ibintu utahora ukora. Muri make ikintu icyo ari cyo cyose guhindura ubwenge kikaza kugukoresha ikintu giteye isoni cyangwa kikaza kugukoresha icyaha. Ariko haje nk'uko batubwira ati ntunywe vino irengeye cyangwa igutera ubuhumbu, irimwo ubuhumbu. Bisigura yuko ntunywe vino iza gutera kugenda mu buhumbu. Bisigura yuko hariho na vino unywa ntigutjane kugira gutera ubuhumbu. Hanyuma witegereje neza muri Bibiliya hakaba hariho n'ahandi havuga ati uhereye none ntunywe amazi gusa, ariko unywe n'utuvino dukeyi kubwo mu nda hawe kugwaragurika. Murumva yuko hano naho ndibaza abakozi b'Imana bakwiye kudusigurira bakatubwira ati hano bagombye gusigura uku, ariko kubatahura byihuta baraboneka yuko buboneka vino nayo nyine ishobora kuba umuti wawe ikagukiza, kuko umaze kuyimwa kubera kugwaragurika biboneka yuko kabugwayi bushobora no kurangira. Eka saha gusa aho nari mpejeje gusoma akaba ari muri Timoteyo wa mbere 5:23. Hakaba hariho n'ahandi rero havuga ati ibiboreza ugihe uri hafi gupfa, na vino uyihe ufise akabonge mu mutima, anywe yibagire ubworo bwiwe, ntaze yibuke ukundi imibabaro yiwe. Bisigura yuko hari abantu bashobora kuja mu stress, hanyuma bakaza gufata vino bakanwa kuko bazi iza kubibagiza ibintu kanaka, bakabibona bisanzwe canke ituma bibagira bya bintu kugira ngo basubire ku murongo neza bamere neza. Urumva yuko iyi mirongo ibiri nsomye aba ari imirongo yerekana vino yuko ishobora kugushira ku murongo ikamera neza. Naho akaba ari muri Imigani 31 ku murongo 6 gushika ku murongo w'indwi. Hanyuma rero hakaba hariho ahandi muri biri uzosanga havuga ati eka udandabigirana mu biyayuramutwe byose ntazoragwa ubwanwa bw'ijuru. So tuvuze rero ibintu biyayuramutwe byose ntabwo ari vino gusa, ni ibintu byinshi bishobora kukuyarurisha umutwe. Hariho n'ibyatsi ujya ugasanga wayayuye umutwe, nka mwebwe muba hano mu bihugu byo hanze muramaze kubona yuko hariho n'abanepal usanga batekeye ibyatsi ugasanga ko barajya, mbere ugasanga yanaborewe, ugasanga yaborewe gusumba n'uwanyoye vino. Bisigura yuko rero bariya abantu banywa inzoga bafise aho babikuye, kandi nabo nyene inzoga ntiyahereye ubu kandi yahereye kuva kera. Ariko ikibazo gikunze kuhaba kandi gituma abantu benshi bagwanya inzoga ni kubera abantu batazi kwigerera ibakwiye niyahe, canke kwigerera ituma batabatwara mu buhumbu niyahe, canke iyo bonwa kugira bagume bari muri normale niyahe, canke n'ubwoko bwahe gutuma bonwa iyo nzoga canke iyo vino ikabandanya ibibagiza ibyari bibateye ingorane mu mitwe yabo. Ico rero nico kibazo abantu bakunze guhura naco, hanyuma ukasanga niyo mpamvu inzoga bayibuza burundu. Ico ndiko ndahagararaho sindiko ndaza kuvuga yuko inzoga ari nziza kuyinywa canke kuyikoresha, kuko nibaza yuko nubwo twayikoresha tutazi ukuntu twayikoresha,
ariko gusa icyo ndiko ndahagararaho ni uko abakristo b'iki gihe bamaze igihe banka abantu banywa inzoga, ngo ni kubera banywa inzoga ngo ntibovugana nabo, ngo ntibogendera hamwe nabo, hanyuma ukasanga mbere babitenza mu bintu byinshi, eka mbere bamwe ugasanga no mu miryango bakuyemwo ati uriya si umuryango wanje kubwo anywa inzoga. Eka soko ahubwo gusa ikintu Imana idusaba gukundana, hanyuma umuntu ukamumwegera ukamwigisha, ukamubwira ati ibi bintu rero buriya ntabwo ari byiza, bizagutera ingaruka izi n'izi, canke bizagutuma ukora ibi n'ibi kandi utari no kubikora ugasanga wagiye mu ngorane kanaka. Ibyo nibyo bikenewe, ariko kubanka ukasanga twabataye, eka mbere ngo ntiwomuramutsa, eka mbere abandi ngo ntiwotembera mu rugo wiwe, ibwo ntabwo ari byo Imana iduhiga ko. Kuko nimba uri umukozi w'Imana, nimba uri umuvugabutumwa, Imana yakubwiye uje kurondera ziriya ntama zazimiye kugira ngo uzigarukane mu rugo. Hanyuma maze kubiraba, abantu twita ko turi abakristo kenshi urashobora gusanga dufise inzigo irenze cyane gusumba mbere bari abantu banwa iyo vino twita yuko ari abapagani. Bivanye n'uko jewe mu bantu banywa agacupa maze kubona, usanga ari abantu batumanako 2 3, ugasanga bagiye ahantu baranyoye agacupa, eka mbere bakanataha, eka mbere nejo canke iminsi nyuma y'imisi kanaka bagasubira bakagenda bakafata kajya gacupa bakaganira, canke mbere n'umwe yabuze ugasanga umwe yasororeye abandi. Ariko twebwe abatwita ngo n'abakirisu, ni gake nzobona bamwe usanga bakoresheje amafaranga kanaka ku muntu kanaka, hewe ngo tugende duteramire kuri kagafana base k'abakirisu, ni bake cyane maze kubona. Ugasanga mbere no guteramberanira dufise urwanko rudahera, dufise inzigo, ariko usanga umwe yinywera akavino, nimba waramuteye ishavu ejo yagakubisemo n'umunsi ejo yavyibagiye, ejo murahuye ati mahoro mwene data, ati Yesu ashimwe, kakubwira ati Yesu ashimwe, kandi ukibaza ngo Yesu ntamuzi. Aramuzi, kuko ibyo byose akora, nimba ari inzoga anywa, nimba ari ibyo akora kugira ngo yiyibagize, nuko afise aho yabikuye avuga ati ninakora ibi ndashobora kwibagira. Ariko aho mpagaze hano ni kuvuga yuko ubitandukanije nabo, ngo ntushaka ko munahurira no mu rushengero, cyangwa ngo ntushaka ko munahurira ahantu nko muri office kanaka, ngo nikubera ngo ari umunywanzoga. Aya ntabwo ari uko. Umunywanzoga ntabwo nibaze yuko ari mubi cyane, ahubwo mubi cyane niwe uri kuramuhunga, utagomba kumubwira icyo akwiye gukora cyo mufasha kandi cyo mugirira akamaro. Nta muntu w'umunywanzoga ndabona usanga yabitse inzigo imyaka 2 umwaka wose, ni bake babaho, kuko amaze kwinywera akayoga akibagira, aribagira mbere ku mwana ashwanya akubwira ati hajya twari shetani yari yaruteye, ati turi bamwe mwana data ngo twige twifatira agacupa. Ariko mu Kristo nubwo mwa muri mu ishengero rimwe, usanga inzigo yabyimbye yakubonye mbere wamwicaye n'impande, ugasanga ntashaka no guhindukira ngo akurabe yuri, ahubwo ugasanga aguma araba imbere, yatumbereye imbere gose, aguma araba pasteur hari imbere kugira ngo ntimuhuze n'amaso, kandi muri no mu rushengero rumwe. Ibyo bisigura iki? Ibyo bisigura yuko twebwe abakirisu ntabwo turiko turerekana urukundo nka babandi twita abapagane bafise, kuko bariya twita abapagane bafise urukundo rurerure amaze kubona, ntakunda no kubona no mu bakirisu. Mu bakirisu ngumye kuvuga ni bajya abantu bamera mu rushengero, babandi bavuga yuko ari abakristo bakijijwe, kuko nimba warakijijwe ukaba udashaka yuko abandi bakizwa, uwo n'umutima mubi nawo nyene. Kuko ujya nywa inzoga, mwegera umubwira ati hewe ibyo urimwo ni biki, twebwe tugize aha nawe ngo, ati rero twebwe tumaze kunguka ibi mwibi, tumaze kunguka ibi nibi, ariko wewe uzokwa muhomba ibi canke uzohora n'ingoranizi. Uko niko kugarura, kandi si kuvuga yuko umaze kugenda kumbwira iryo jambo yuko uzobagiza nabi. Uzoba uri kuravuga ubutumwa, uzoba uri kurakora igikorwa, uzoba uri kurakora ivy'Imana ishaka. Hanyuma ikindi
murabona turi hajya mu ishengero tuba twagiye kuvuga ubutumwa. Hajya tweba turi hajya mu ishengero tukicara tuko turumviriza ubutumwa. Burya butumwa ni ubutumwa twama twumvise minsi yose kandi tusanzwe tuzi, ariko intumbero yabwo minsi yose ni ntugacumure, ukunda Imana, ubandanye usenga. Ibyo nibyo twiga. Pasiteri arashobora guhera ngaha agahera amasaha abiri ariko arasigura, ariko intumbero yayo ni iki? Ntugacumure, ukunda Imana na ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda wewe nyene. So gukunda mugenzi wawe nk'uko wikunda wewe nyene, Imana ntiyavuze ngo ukunde mugenzi wawe ngo nuko muri mwishengero rumwe. Oya, Imana ntiyavuze ngo nuko ngo kubera ngo wowe utanywa inzoga ngo ukunda abatanywa inzoga gusa ngo bariya nawe bihorere. Oya, ahubwo ikubwira ati kunda mugenzi wawe nk'uko bikunda wewe nyene, ugende umenyeshe uriya muntu ati wewe rero shaka no gacupa urikoranwa Imana ntigakunda. Ati rero wewe shaka naho gacupa urikoranwa ko rucupa ni runiniya, Imana ntishaka ko tunywa runini yarungano, ushaka umwe dukeye nkuko twayibonye hano. Nimba uvyemera ko kunywa inzoga ari byo, ariko nimba utavyemera mubwira ati kunywa runo rucupa rungano kuko Imana ntibishaka bite, ati ntabyo nta kamaro fisa. Ibyo ni byo Imana idushakaho. Kunda mugenzi wawe nkuko wikunda wewe nyene, umubwire ubutumwa umaze kuronka, umubwire ibibi ariko arakora, umubwire n'ibyiza wewe uri kurakora cyangwa ubona bikubereye cyangwa ubona yuko ari byo bibereye byo mushikana aheza nkawe naho ugeze, ubimusigurire hanyuma abone kugaruka. None uzoba uri pasiteri uhagarare hajya imbere ngo hariya ngo sinoja ngo ujya ngo yama yaborewe ngo afise ngo amanywa inzoga ngo sinomwegera sinonamuvugisha sinonamuramutsa. Mbega wasanga ari ya ntama nayo yazimiye yavuye iwawe naho. Ijya n'intama yazimiye, mwegera ahubwo umubwire ati nyabona ngwino. Hanyuma umaze kumubwira ati ngwino akakwemerera, iyo azaba ari intama ugaruye igarutse mu ruhongore. Kandi nk'uko Bibiliya bivuga, nubwo yoza ari umwe wabwiye abantu 100, abamarayika bavuza iki? Impundu mu ijuru, bakora umunsi mukuru kubera wewe. None kuri pasiteri, kuri mwarimu, kuri diakoni, umaze kugarura intama zingahe? Umaze kuzimiza zingahe? Wiritse inyuma ya zingahe? Mbega ko ufite abakirisu 2, 3, 4, 5 bamaze guheba ishengero, wakurikiranyemo bangahe? Wabagijemo bangahe cyabahebesheje kujya gusenga? Mbega washitse kuri bangahe mu rugo ubabaza ati mbega ni giki cyabaye kugira ngo ntitukibone mu materaniro? Ni bangahe? Kuvuga ijambo ry'Imana si mu rushengero gusa, urashobora no gusanga umuntu muhira ukamuganiriza, mukaganira mu gihe mumaze kubona yuko ariko arashobora kugenda kuzimira, kuko wewe ujejwe kugarura intama zose, kuziragira, zimaze guturuka zikongera zikagaruka, urabe yuko atayazimiye ihari. Hanyuma abakirisu namwe mu ishengero mukure inzigo, mureke kugiranira inzigo, kuko tumaze kubona amakanisa menshi usanga bariko baravuga ati naka niwe yangiriye nabi, naka yamvuze biriya, naka yankoreye biriya, naka ngo mu mwaka uheze habaye ibi n'ibi. Gira umutima wo kwibagira. Nimba bibananiye kwibagira naho, nimufate ka kavino mwiyibagize ibyaheze, kuko hano twabonye ko muri kangahe bavuze ati ufate vino nkeyi kugira ngo wibagiriye ibyaheze cyangwa ubigirente. Nimba bikunaniye kwibagira ku bw'amasengesho, fata ya vino basi twibagire, kugira ngo twerekane urukundo natwe dufise mu bakirisu. Ariko babandi twite abapagani ntibadusumbye urukundo. Ibyo nibyo bizofasha kandi bikadufasha no kwerekana abakirisu bwacu aho buri, tutarinze kwagerizanya ngo wowe ngo inzoga, ngo wewe ngo uratandukanye natwe ngo genda. Oya, ntabwo ari uko. Ariko urazi yuko kandi igiti kigororwa kikiri gito, urashobora gusanga n'abana bacu bazinywa, kandi
ugasanga bazinywa utabizi cyangwa uranabizi ko bazinywa, ariko ntaho ndumva wamusohoye mu nzu ngo wamwirukanye ngo anywe inzoga. ahubwo usanga umuntu wa hariya uzi anywa inzoga uramwanka, ntiwamutemberera, ntiwamuvugisha, ntiyaguha ikintu urye, eka mbere uramwinuba, kandi ugasanga umwinuba ni mwene wanyu muva mu gihugu kimwe, eka mbere ni n'umuryango wawe, usanga uramwinuba ku kantu k'inzoga kamwe gusa, k'inzoga gusa, ariko ntumenye yuko nawe hari n'icaha ukora gisumba kunywa inzoga. Ariko nawe ntumenye yuko hari umuntu ufitiye inzigo, ugasanga umufitiye inzigo idahera, kandi ugasanga uguma wibuka ibyo yagukoreye, kandi uri mu Kristo, kandi mwama muhurira mu ishengero. Ibyo nabwo ni sizi yuko tuba turakorera Imana, cyangwa sinzi ko tuba tumaze gutahura ubukristo bwacu aho buri. Ubu uyu mwaka urashobora gusanga ugize nka kabiri, ugasanga uguma utonda gutanga ishikanwa, kandi ufise ikibazo na mugenzi wawe, kandi ufise inzigo n'umuntu kanaka. Eka urashobora no kugira inzigo umuntu mutangirirana hamwe mu rusengero, ukaca usanga wewe uramufitiye inzigo, ikigira cy'umu uratanga, isadaka uratanga, kandi ubizi yuko Bibiliya ikubwira ati imbere yo kujya gutanga rya sadaka kugira ngo aryakire, uzobanze ugende ukemure kiriya kibazo na mugenzi wawe, hanyuma unzanire rya sadaka ndaryakire. Ariko kuko ubonye abandi bako baratanga isadaka ibigira 10, nawe ukacuja mu murongo ugatanga kugira ngo nawe uboneke ko watanze. Hajya Imana nayo nyene bijye bintu ntibiharura, ntibiharura yuko bakoze igikorwa, kuko Bibiliya iratubwira yuko imbere yuko utanga ishikanwa, imbere yuko unshikanira, banzuze ugende ukemura ikibazo ufitaniye na mugenzi wawe, hanyuma uze unshikanire. Ico kibazo mugenzi wawe ashobora kuba ari umugore wawe, ashobora kuba ari umugabo wawe, ashobora kuba ari mwene wanyu, ashobora kuba ari umuntu asanzwe. Ibyo byose ukaba usanga ni ibintu bishobora kudutuma tutazobona ubwami bw'ijoro, kandi ugasanga ni ibintu bishobora kudutuma bitwerekana yuko tutari mu murongo w'abakristo, kandi dufise abo twagiriza yuko ari abapagani. Ahubwo usanga badusumbye urukundo, badusumbye ubumwe, badusumbye kuganira, badusumbya kwitanaho. Ugasanga umuntu yatonze iwawe gutembera ukoramutse inshuro 2, 3, 4, 5 umwaka wa mbere wa kabiri, ariko wowe utaramenya n'ahari, nubwo agwara mu nzu kufata ngo ngwiriya nzu sino yinjira mwo gukora mu inzoga. Ayo n'amacakubiri namananka, kandi namana niyamirije mu bantu, yamaboneka mu bantu. Ndabaha akantu kamwe, kuko murazi yuko nimba uri pasiteri ukamugenda gutemberera abantu, ukabagarura, ukabaganiriza ijambo ry'Imana, hazogera umwe umushitse ko rimwe kabiri azokubwira ati pasiteri nakwemera inshuro nyinshi ko nzoza mu rusengero, ati kwa Mungu nzoza kabisa, ati nzoza, kandi aje rimwe gusa azotaha afashijwe, azoca yaje. Kandi umuntu wamushika ukagenda ukamuganiriza, yewe nyabona ngwino tugira uko, ntazobora n'umunsi umwe azokwikubita agashakaza. Ariko wewe mu uyu mwaka ugezeho, uri pastor, uri deacon, uri mwarimu, umaze gushika kuri bangaho babwira ayo majambo, cyangwa utegera abizanye hajya mu rushengero. Mbega abamaze iminsi basohoka mu mashengero bakigumira mu rugo, abandi bakigira mu bundi budumbi bw'amashengero, wakurikiye bangahe kugira bagarura? Ibyo ni igikorwa cy'iwawe Imana yaguhaye, ariko ukacirengagiza. Ngiye kukubwira ikintu, niyo mpamvu Bibiliya itubwira ati imbuto wama uzoyisanga ku nzira, imbuto wama uzoyisanga ku nzira. Bijya bintu ukora niyo wagenda hariya nibyo bazogusanga bakuvuga. Nimba uri umusuma bazokuvuga ko uri umusuma, nimba uri umusambanyi bazokuvuga ko uri umusambanyi, nimba uri umwigisha bazokuvuga ko uri umwigisha, nimba uri umuvugabutumwa mwiza bazovuga ko uri umuvugabutumwa, nimba uri umuririmbyi bazokuvuga ko uri umuririmbyi. Ndagaha akarero kambayeho kandi kashoboye kugira icyo kigishije
umuntu umwe. Okay, je narabaye mu nkambi imwe y'impunzi, hanyuma twaragiye gupokera. Tugiye gupokera iyo nkambi vyasaba yuko kila muntu wese yishikira hari imbere agatega ivyiwe akagenda, kandi gushika hariya ugasanga dutonda umurongo. Twaratonze umurongo, noneho rero jewe mba niyambariye uturato twanje. Turazi tw'abasore ni hatari, usanga ari hatari, usanga dufite amenyo akaze. Hanyuma sinzi ukuntu twameze nk'abasugumana gatoyi, hanyuma ugasanga imbere hari umuntu, inyuma hari uwundi muntu, hanyuma sinzi ukuntu twameze nk'abasugumana gatoyi. Hanyuma ndihenda gatoyi, urazi umuntu aguhenuye muri mu murongo musunikana usanga ari hatari, nturaba naho honyoye, uguma uraba himbere, uraba ati mbega ninago harinze kugwa he gute. Sinzi ukuntu nasubiye inyuma gatoyi nyene bansonitse mponyora umugabo yari ari inyuma yanje, aca arambwira ati peti pumbafu, hiyo unafanya ni nini? Unaona jinsi unavyonifanya? Arantuka ibitutsi bikomeye. Maze kuntuka ibitutsi bikomeye, je nari mu ikosa, nta na kimwe nakoze, kandi nta nico nari no kuvuga, ahubwo navuze ati samahani, ndasaba imbabazi. Ariko rero amaze gusaba imbabazi, ntabwo niyumvira urututsi yantutse uwo mwanya rwarambabaje, kubera nawe nyene yari umuntu akuze, yari gushobora gutahura ati ni accident yindi ibaye. Noneho nimba ari accident ibaye akamenya ati sije ntivyavuye kuri jewe, yari kumbwira ati peti urabe neza uzo ntugende uramponyora, ntuzuramponyora. So noneho uwo mugabo rero namuravye ndamumenya, kuko nisanzwe ndamuzi. Ntabwo namuravye ndamumenya, nisanzwe ndamuzi, ariko sinarinzi ati ataha he, aba hehe, ajejwe iki, oya. Noneho rero inza kugira umugenzi. Noneho umugenzi ku munsi wa Mungu turavuga tewe ngo tujana gusenga no munsi, hanyuma nawe kuwundi munsi tuzojana iwanyu. Ndavuga ati eko turagenda. Tumaze kugenda turagenda, turinjira mu ishengero, indirimbo ziravugwa, ijambo ry'Imana riratangura, ikaragana n'umwanya wo kwakira abashitsi. Nanje ndahaguruka. Maze guhaguruka barakira abashitsi, sinzi waduhagurukije, aravuga ati katuhe umwanya pasiteri aze yakira abashitsi, hanyuma ababaze niyo baje bapfa. Hanyuma bahagurukije pasiteri cyasanga ni wa mugabo naho nyoye twagiye gupokera, umuyantuka bya bitutsi, arambwira ati arantuka bya bitutsi bikomeye. Ndamusanga ni wa mu pasiteri nyene, sanga ni we pasiteri nyene aje kunyakira. Amaze kumbona aca banza ndaba nk'umunota wose akindaba, biboneka yuko hari aho yibutse cankwe hari ico yibutse yakoze. Hanyuma aca bwishengera ngo samahane, aca atangura kwakira abashitsi. Hanyuma imisi isohoye yarampamagaye, arambwira ati samahane, ati naragututse ejo bundi, ariko nakubonye ndakwibuka. Namubwira ati pastor, ati nta kibazo, mbere ahubwo sinarizi yuko ari we pastor hano, atariko nta kibazo, bigenda bize byama byabaye, kandi intuza ya ibyo birashika, kandi urazi yuko ijambo rimwe na rimwe umuntu ashavuye urujambo ruze n'ubwo nyene. Ikiyo namubwiye nti atariko ubukezo dufite mu mashengero tuza tubugendana no hanze. Bisigura yuko wewe nawe uri pasiteri mu ishengero, usohotse hanze upasiteri ntibusigara mu ishengero, usohotse hanze udiakoni ntibusigara mu ishengero, usohotse hanze cyangwa ugiye mu bindi bihugu temberana najya amavuta bagusize, kugira ngo ushobore kugenda uyasiga abandi cyangwa uyavungurira akabandi, kugira ngo ubabere umugisha nabo bagubera umugisha. Ndabakunda cyane, tubandanye dukurikira KNT TV kugira ngo tuzabananye tuganira no mu yindi minsi. Hanyuma ujya muntu uzi yuko ataraja ku murongo, canke ujya muntu wiyumvira yuko atari ku murongo, canke ujya muntu wiyumvira gikoresha kavino katemewe, canke Bibiliya itakemera, canke Imana idashaka ko tugakoresha, mwegere 1 2 3 kugira ngo ushobore kumugarukana, kugira ngo abe intama yawe wagarukanye mu ishengero ryawe. Hanyuma ikindi, nimba uri pasiteri, nimba uri diakoni,
nimba uri naka ukaba uzi ko mufitanye ikibazo n'umuntu mw'ishengero, nimukivugane kirangire kugira ngo ejo mugume mubonana mutere amakorasi mwese munezerewe. Nimba uri pasiteri, nimba uri pasiteri by'ukuri, nimba uri pasiteri by'ukuri, kurikirana intama zawe ziri gusohoka zigenda mu yandi mashengero, ziri gusohoka zigumira mu rugo, ziri gusohoka zisuzugura intuzeya ijambo ry'Imana, cyangwa bavuga ati kugenda ku rushengero no kutagenda ngo nico kimwe. Bisigura yuko hariho impamvu, kandi namwe bakiriso mumenye yuko abapasiteri nabo ari abantu. Abapasiteri n'abantu n'abantu bari hajya imbere ko barigisha, of course Imana biriko irabakoresha, ariko mumenye yuko nabo ari abantu. Nimba mufataniye ikibazo, mwegera umubwira ati pasiteri, hano hantu jewe kweri narakomeretse, narababaye, ariko ndashaka ungirire imbabazi, cyangwa ndashaka musengere kugira ngo iki gikomere nguma ngendana mu mutima kimvemwo, kugira ibikorwa bibandanya, kuko tutazi umunsi n'isaha kugira tuzopfe twiteguye, kugira ngo Yesu niyaza basi azosange twiteguye, kugira ibikorwa ukora mu ishengero, kugira ibikorwa ukora n'ahandi mu muryango wawe, eka no mu bagenzi, ntibizapfe ubusa. Ndabakunda, mugire ibihe byiza, murakoze.